Tubaramutse twongere tubaye ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho, ikiganiro mutegurwa na Radio Bonesha FM. Mu kiganiro cacu cuno munsi tuganira ku bijanye n'ingene igihugu c'u Burundi cifashe mu bijanye n'ubutunzi n'imibano muri kino gihe. Ikibazo nyamukuru gikora ku banyagihugu bose ni mbwe hirya no hino mu banyagihugu twumva bidoga bavuga ko ubuzima butoroshe kuko hibonekeza iduga ry'ibiciro ku bitari bike vya nkenerwa bikunyurwa nuko ifaranga ry'u Burundi riguma ritakaza agaciro. Ni ngombwa rero ko duca hirya no hino ico kibazo tukarabira hamwe uko ubutunzi n'imibano vyifashe muri kino gihe. Imvo nyamukuru zituma havugwa ko ubutunzi butifashe neza bigatuma ubuzima butoroha mu banyagihugu hamwe n'icokorwa kugira ngo umuti w'ivyo bibazo uboneke. Turi kumwe n'abatumire tuza gufashanya guhanahana ivyumviro. Ndabona Professeur Diomede Ninteretse n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi. Tubaramutse tumwe tubaye ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho. Ego mwakoze kudutumira turamukije no kuratwumviriza. Ego mbere turi kumwe kandi na Leandre Ndayizeye hajejwe ivyigwa n'ubushakashatsi mu runani mpuzamasendica y'abakozi Kosibu. Namwe tubaramutse twongere tubaye ikaze mu kiganiro. Turabaramukije n'abariko baratwumviriza bose turabaramukije. Hamza Venaburi kukiye havugira urunani rw'amashira madarani ivyicaro vya politike Piske Burundi nawe n'umutumire wacu mu kiganiro cacu cuno munsi. Namwe tubaramutse twongere tubaye ikaze mu kiganiro. Mwaramutse neza dushimire n'abariko batwumviriza kandi turamutse nabo tusangira ijambo. Yego mwakoze mwese kwemera kwitaba ubutumire bwacu. Twari twifuje kuba kumwe n'abaserukira leta ariko umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima ntiyashoboye kuronka akanya kuko yafatiriwe n'amabanga y'akazi kiwe ka misi yose. Ikiganiro mwijizwa na Christine Kamikazi, Jean Baptiste Hatungimana niwe reko atuwa amajwi abashikira. Laho Masengo niwe agihagarariye. Mu kanya tuja mwidonido ry'ikiganiro. Mwamaze kutumva ko ikiganiro hari inkuru y'imvaho. Dusubire tubahe ikaze muri kino kiganiro. Nkuko nabivuze mu ntangamara y'ikiganiro tuganira ku bijanye n'ingene igihugu c'u Burundi cifashe muri kino gihe mu bijanye n'ubutunzi n'imibano. Ikibazo ca mbere ndagitumbereze kwa Professeur Diomede Ninteretse, umuhinga mu bijanye n'ubutunzi. Diomede, nk'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi muri rusange twavuga ko igihugu cifashe gute mu bijanye n'ubutunzi muri kino gihe? Nkuko wari uvuze ubuzima buzimvye muri rusange ubutunzi bwo mu Burundi buri ahantu buragoyagoya. Ubutunzi buragoyagoya ufatiye kuvyerekeye ingene ibiciro biduga ku munsi ivyo twita mu gifaransa inflation. Igeze ku biharuro bizwi haravuga 36 navuga 40 ubwo umuntu yovuga ko ari 30 na birenga 30%. Ufatiye kuco conyene no kuvuga ko umwene gihugu ku munsi canke ku mwaka ubutunzi bwiwe bugabanuka 30%. No kuvuga ubushobozi bukugura ivyo bitaro pouvoir d'achat 30% rero n'ibiharuro byinshi cyane kuko ufatiye mu bindi bihugu iyo bagize la prevision ya ivyo bigura nyene ivyo pouvoir d'achat yogenda canke ivyo bya inflation bagira 3 na 10%. Akenshi nibirenga iyo birenze 10% biba ari ibintu vyarenze urugero. Urumva ari twe tugeze kuri 30% mu vyerekeye ivy'ubushobozi bw'umuguzi canke ubushobozi bw'umunyagihugu muri rusangi. Ico ni ikintu ca mbere gikomeye cerekana ko ubutunzi buba bwifashe nabi na cane ko umva bugenda bugabanuka, umuntu agenda ubwo bushobozi bwo kubaho. Ikindi ca kabiri kicerekana ko hari ingorane mu vy'ubutunzi ubuye ni vyerekeye ivy'amafaranga y'u Burundi atagaciro. Urabona ko BRB banki nkuru y'igihugu ivuga yuko idolari rivunjwa
3,100 ariko mu buzima bwa misi yose ugiye kw'isoko ugasanga ni 7,000. Ivyo vyerekana yuko hari probleme ingorane zirekeye kugira kumetriza ivyerekeye ivy'amafaranga na cane ko mwumva ibintu byinshi tubikura hanze dukoresha amafaranga yafise agaciro bita amadovize. Ico ni ikintu gikomeye cerekana yuko hari ibibazo mu vyerekeye ubutunzi. Ica gatatu cerekana ivy'ubutunzi ko bumeze nabi ni vyerekeye imishahara y'abakozi, aho abakozi bose bidoga ko badashobora gukwiza ivyo bafatiye ku mushahara kubaho kwabo kwa misi yose, ivyo bita la tension sociale. Urabona ko abantu bose bavuga ko biyungunganya kandi mu bisanzwe umuntu ateza kuronka umushahara umutunga bafatiye kuvyo ajejwe na diploma afise. Ico ni ikintu naco nyene gikomeye abarundi ntibakunda kubivuga ko cane. Mbere urana ko mu biganiro bavuga ko abantu bo kwiyungunganya, iyo abantu biyungunganije no kuvuga ko les services publics ugiye kwa muganga ugiye kwishure ahabona la qualité des services publics, no kuvuga ibi vy'umuntu agenda kurondera ubwenge bugenda bugabanuka mu ishure canke abarimo bakaza kwiyungunganya ugasanga abaganga abandi bantu n'ibintu ko ni kuvuga ico ndiko ndavuga cyane nivyo bica bigenda bifatiye kuri umushahara n'ibindi bigenda bigabanuka umuntu akaja nyene kwiyungunganya. Ibindi umuntu bivuga ni byinshi, ibindi byerekana ko igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi n'ingene Burundi bufatwa ku vyerekeye ibi bihugu bisanzwe bifasha cyane nk'ibi vya amashira hamwe afasha Burundi nka Banque Mondiale canke nk'iyi Banque Africaine de Développement BAD. Urabona ko twebwe turi mu gwego baduha intuzeye baduha imfashanyo bataduha ideni. Igihugu rero kitarishobora kuronka ideni muri amashira hamwe kandi usanzwe turimwo nk'abamambre Burundi buri membre, no kuvuga ko kidashobora kugira imigambi imwe ikomakomeye nk'ivyo kuvya mu yaga nkuba amabaraje ubona ko baduha amadoni duha amadeni wone umuntu yagiye guha imfashanya guha yashatse. Nk'ubu ivy'amabarabara ivy'amayaga nkuba ivya carburant, Banque Mondiale mu bisanzwe itanga amadeni Fonds Monetaire bahideni igihugu nko ku myaka 10, 25, 30 kandi gatanga ku rugezo rwa 3% canke 2%. Ivyo rero byose bituma vyerekana ko igihugu kiri ahantu kigeze, naho hariho ibikorwa ubona ko bitari ntibirashigira umuremo iremezo rikomeye kugira koko tuje muri rya terambere twamatriko turavuga. Leandre Ndayizeye mwaje muserukira runani impuza amasendika y'abakozi Kosibu, namwe mubona ibije n'ubutunzi byifashe gute muri kino gihe mu Burundi? Ubutunzi n'imibano mu Burundi, duhereye ku butunzi aho byinshi professeur yabivuze, ariko nogaruka kuvyerekeye iduga ry'ibiciro, kuvyerekeye ari ibiribwa, kuvyerekeye ari ibikoresho canke ibindi bintu umuntu akenera mu buzima bwe bwa misi yose. Biragaragara ku isoko ko ibintu byaduze cane, kandi imishahara y'abakozi canke y'abandi bantu bose uravye bari basanzwe bakora bitaduze, kuko ubu uravye umushahara umukozi aronka ntagishobora kumara ukwezi akoresha uwo mushahara gusa, bica bimugora. Bimaze kumugora urumva bica bija muri za ngorane zo ku kazi, ugasanga ntakoze agononokewe, umwanya w'akazi uragabanutse kubera acagerageza kwiruka hirya no hino kurondera icotuma akwiza ivyankenegwa. Baje usanga rero na ya nzira bavuga ngo kwiyungunganya abantu baciye bayikoresha kutariko, kubera iryo jambo kwiyungunganya novuga yuko rihungabanya ubuzi nk'uko professeur yabivuze. Uravye nk'umuntu w'umuganga adashobora kuronka umushahara umufasha kubaho kwezi kose, umubwiye kwiyungunganya ntasubira kuronka umwanya wo gukora ka kazi kiwe,
eka abandi nabo bafise ububasha baca bakoresha ubwo bubasha bwabo kugira biyungunganye ugasanga arafashe igikoresho c'akazi agiye kugikoresha ibyo yungunganyamwo aho hose nakazi kaba kariko karononekara igihe akazi kononekaye rero ha hantu yakora umwimbu ntuboneka ugaca usanga na hamwe washaka gukura wa mushahara ngo wongereze ntibikunze kukubera wa mukozi atakoze neza kubera yagiye muri ibyo bintu byo kwiyungunganya ugaca usanga rero igisata kiri mu bintu bitari ku murongo bitari muri leta idakontorora canke iyo societe yakora muri idakontorora ntigiteye imbere aho rero twariko turavuga ku bakozi bitwa yuko bagengwa n'amategeko bamwe twita formel ariko tugiye mu bya informel navyo informel aba bakozi bakora utuzi duto duto imyuga mito mito imwe tuvuga ngo ngo les métiers informels n'abantu muri ibi bihe batamerewe neza kubera ari ibikoresho byinshi bataronka umuyaga nkuba iyo umuyaga nkuba rero ubuze nk'umukwaferi ntasubira kugumwa neza umusuderi ntasubira gukora neza eka n'abandi nk'abo nyene hanyuma umuyaga nkuba ubuze kera baca bakoresha igitoro ubu n'igitoro kirakenye ugasanga ntibakironse ibyo byose n'ibintu biza bihungabanya akazi no mu masosiyete asanzwe ahari ugasanga nayo nyine arahungabanye amariri y'akazi gahungabanya urumva abakozi nabo nyine barahungabana nta n'umwizero basubira kugira weje kubera guma bavuga bati none akazi katariko karagenda neza naka turimo kazohava gahagarara urumva rero mu mibano ibyo birinzira birafise inkurikizi mu mibano ugasanga umukozi ahari ukamenga ntakora muribuka mu minsi yahera ko hariho abantu babaza ngo mbega ngo ukora iki ngo ya Jesse nkora ndigisha kubera ugaca usanga umukozi ntacishimiye akazi yishimiye ibyo bindi akorera iruhande canke bimwe nyene twita kwiyungunganya urumva yuko tuba turiko turakuraho agaciro k'akazi nukuvuga ko namwe mubibona kumwe na professeur hariya anye yuko ubutunzi butifashe neza muri kino gihe ubutunzi gushika no munsi biraboneka ko butifashe neza cyane cyane mu gisata c'ubuzi turavye amahera abakozi baronka ego me Hamza muri Piske Burundi namwe mubona gute ibijanye n'ubutunzi hano mu Burundi ego mbarakoze cyane ubwemera mbere yo je novuga ndi reka tuvuge ng'abantu babaruririzi bari mu bandi bene gihugu barabene n'ibindi tuvuga ng'abahinga uranda n'ibindi byinshi mu kuvyemeza biba bisaba ibyigwa umuntu yaba yarakoze cyangwa n'ubushakashatsi cyangwa n'ubumenyi abifisemo tufatuti rero muri rusangi twa tuvuga gusa ko ubuzima buzimvye muri iki gihe ivyo butunzi ngango twobirekera ababyiza n'ababikoramo n'ababikurikirana bakora babafatiye ku biharuro bitandukanye je nukumbore ndo bamvuga ndiko ndashikuza tufatuti rero ubuzima turabona ko muri rusangi mu gihugu cy'u Burundi burazimvye bona nagoye bashaka tuvugisha ukuri ibyo rero tukabona tuti Uburundi bwo ubwambere nambere hoho siwe bwonyene buri kwisi turabona hirya no hino ubwe no hanze cyangwa kuva n'ibikobera abajya no hino hari ibintu byinshi byatumye n'ibihugu byinshi bihungabana mu byekeye ubuzima babene igihugu byo kuri ubutunzi bw'igihugu nyene tubona ko byo kuri ikikomeye ubwo buzima buzimvye none acakogwa iki twe tubamwe tuva kuvana kera narindi yuko ikibazo kije ndugihunga ahubwo urahangana naco umva ko ubuzima buzimvye ico bikora ni guhangana naco tuvuga tuti rero dufatira ku bakozi gusaba leta cyangwa abakozi bahembwa je namangurikirana kenshi biganiro bica ku masamiriza atandukanye n'igwanyu rimwo muraduha ibiganiro byinshi by'ugwaruka mu iterambere ukasanga rugwaruka mbere ubu butagikeneye ko bwo kwiga amashuri baje n'amakaminuza batagikeneye ko baza gukora abanyakazi bahembwa bahingura akazi bonyene kakababeshaho aho bagaha akazi n'abandi umva ko kwiyungunganya rero biri mu nzira nyinshi n'umukozi wa leta turazi neza batukurikira kandi ko turabona gatwe tutangiye mbere n'urubuga rw'imirimo itandukanye abantu b'abakokuruke benshi bamwe wasanga bari inguganije bakiri mu kazi ka leta
bamaze gukukuruka kusanga bagiye mu mirima yabo niho birirwa bagiye mu mararo yabo y'inka n'ibindi butunzi bigatuma by'ukuri baguma babaho kandi mu busaza bwabo kubera biyungunganije atakazi kabandi bishe ufise ngaho mararo y'inka hiyo ugenda kuraba akazi gaheze ufise imirima ugenda kwira aho ba mu weekend kandi ukasaba by'ukuri kuringunganya ibi tuvuga tuti rero uko ubuzima buzimvye ku bibazo bihari niko biducusha ubwenge tugire gute kiri cya kabiri naco tukaza tugabanya tuvuga gusesagura tukatugabanya ibitari ngombwa ivyo bonye kumburengera turabigaruka ko tibo turavuga icokogwa muremeza yuko ubuzima buzimvye bugoye nkuko muri ko murabuvuga muga mukavuga yuko abantu bashobora guhangana navyo nizihe mvo none zituma ubwo buzima buzimba Wambere na sanu bivuze ndashimika cyane murazi ko twavuze ati Burundi buri kwisi cyo kimwe n'abandi bihugu Wambere murazi yuko tuherwa kuva mu bihe bibi toroshe byajakiza cya Covid cyatumye ibihugu byinshi bihungabana mu by'ubutunzi akazi karahagaze ejo muturuka kubona mu ijya no hino ku isi aba ibintu bingaruka mbi ijanye n'indakurika gibihe byose byaje bituma abantu bamwe batagira amara aruzi ingwano zirutavana kujyanye no kwisi bituma ibigwanisho ingwano zitwara uburyo bigatuma n'abantu bahunga ndibabe bagikora ibyo bituma bihungabana urazi ko Burundi ibyo bitasigaye inyuma muri byo byose byagiye birashikira isi tutatubona ko ibyo byose ni bimwe bituma ubuzima buzimba tutashobora no kuja twirengagiza yuko hari n'ibindi ziva ku gihugu nyene cyubatse n'abandi gihugu n'abandi yubatse ni bya bindi tuvuga byo mu ntwari bereye usanga by'ukuri ari abanyonyezi banyuruze tugaje igihugu hari abagibi batanga ibiturire hari abaca imanza zango ndagonde ibyo biravaho ibyo byose biraratuma hataba ukwizera no kwitwararika ututareke itumwa rusangi toreko ivy'igihugu umva ko na cyakiri cyakubarira benshi akamaro sakimariye akamaro akagukabana cyangwa umuntu umwe gusa muri rusange ibyo bikaje bituma rero haba n'imyidogo ni gutunzuza imitima abandi kandi by'ukuri iby'igihugu byari itunga rusangi tubibana kumwe ikiri tuvuga tuti naco ni kuhasha bakaboko bakahanwa bimu byakarorero kwanga bahashe by'ukuri ingeso bene yego turabigaruka ko Diomede mubona ari zihe mvo zituma ubwo buzima bugora muri kino gihe imvo ni nyinshi ariko reka mvuge zine gusa ubwa mbere iyo tuvuga ko ubuzima bwazimvye nukumva ibyo twita l'équilibre macroéconomique bita l'offre la demande kuva abarondera ibintu n'ababiproduza iyo habaye déséquilibre ugasanga ibyo baproduza ni bike umwimbu baye muke ababirondera ari benshi urumva ubuzima buca buzimba ico ni uko umwimbu ico nshaka kuvuga muri ivyo niko ndavuga vya la loi de l'offre de la demande nuko ubuye umwimbu wagabanutse umwimbu ugabanutse muri ivyo by'uburimyi ni kuvuga yuko urabona twagumye turi mu burimyi busanzwe bw'isuka hari igihe ibintu vyera ariko bikabikwa nabi ugasanga ibindi bihe hari ingorane hama imvuze burimyi canke iby'ubutunzi muri rusangi tuba tuko tuvuga ibi yuko donc tukuri ibintu hanze urana ibintu twimbura bituma amafaranga aboneka ni bike cyane atari nk'ikawa icayi n'amaminere n'ibindi byagiye biragabanuka ugereranije n'ingene umuvuduko w'abarundi bagiye baragwira hama leta ntiyategekanya kuva ico gihe ivy'ihabene gihugu ivyo bahora batanga biragabanuka iyo nivo ya mbere mu vyerekeye ivy'ubutunzi muri rusange ngiye guciye ku masonga ikindi cya kabiri ni itunganywa ry'amasoko y'amafaranga byo bita l'organisation financière y'amafaranga ni kuvuga nk'ibi vy'amadovize y'amafaranga agaciro aho usanga amafaranga koko y'agaciro y'amadovize yagiye akora ibi bintu bikumbure bitaza n'umwimbu no kuvuga asanga bahaye amafaranga abantu bazana ibintu bidakenewe cyane bituma habaho umwimbu
amarate barakena ayo madovize kuko ibyo bituma tuyaronka byaragabanutse ico ni ca kabiri catumye dushika kuri ubuzima buzimvye iyo rero murabona ko kuri marché noire bavuga yuko idolari vunjwa 7,000 ariko ugiye muri berbe bakakubwira yuko ari mu 3,100 kandi naho ugenda ugiye kuyarondera ntibayagwa uko nayariyo no kuvuga ko ivyo byaratumye ubuzima bugenda buca bugora cyane gusumba uko vyategerezwa kandi murazi ko n'umukuru w'igihugu yuko arabivuga n'abandi barabizi nibaza ko ico kibazo cova mu nzira aho isoko umuzi wavyo nuwahe utuma uwo mwimbo ugabanuka umuzi wavyo n'umwitwarariko muke muri byo niko ndavuga vy'amasektere azana amafaranga na cyane cyane nk'ivyo vyicayi baradebukiwe abanyagihugu abenegihugu ntibaronse amafaranga bikwiranye kugira bari micayi cyane ikawa abantu bayikoyemuzemwo bagiye baronka amafaranga bayikoramwe mbwa bari ntibaronka abantu barabivamwo ibituma ni vyinshi ngira muri igenda ntikoshobora kubivuga ariko niko ndakubwira yuko ubicatumye ubuzima buzimba ni umwimbo muke wagabanutse mu vyerekeye ivyo vy'ubutunzi n'ivyo by'amafaranga ariko ndavuga ivyo byose byaratumye ubuzima buduga kuko nta kindi bica bizana atari bimwe ni kuvuga urimye acashora amashara avyo yakoresheje akagira prix akagira ni kuvuga akagira igiciro kijanye n'ivyo yakoresheje ikindi naco hanyuma bagiye kugura nivyo niko ndavuga abagiye kugura nk'abafonctionnaire ugasanga rero mu minsi 30 amafaranga hembwa no kuvuga ko ashobora gufungura nk'imisi nka 15 gusa shaka gufungura nabi ivyo bituma nibine novuga ikindi gituma kitakunda kuvugwa sinzi gituma takivuga cyane ikibazo gikomeye nicerekeye vyerekeye imibano n'imigenderanire muri ivyo ma droit de l'homme na démocratie ivyo niko ndabivuga ko mu 2015 bimwe vyaciye biratera ingorane aha twofatira ukaroro gasanzwe igihari ivyo bita dialogue politique nko mu 2005 guca mu 2012 hajye Burundi bwarateye imbere cyane umwimbu uriyongera ivyo bekera croissance économique yari kuri 5% nko mu 2008 nk'akarorero ibihugu bisanzwe bifasha Burundi na Banque Mondiale irafasha ingo yo guhebera amadeni yose Burundi ko bavuga ko bari kubaragira kigoro mu gushira inzego hamwe bana ko bavuye mu ishamba abandi bari ngaha mu gihugu bari muri izo dialogue teratumye makungu yizera cyane Burundi hajya muraba neza amabarara yubaswe amazu yubaswe abantu ngene bagize umwizero mu gihugu mu 2005 gushika mu 2012 imbere mu 2013 byatse kugorana ko vyo manda byaciye biza ivyo byose byaratumye biratuma ubuzima buduga canke buzimba canke bugora kubera abantu basanzwe bafasha igihugu bataba ariko barizira cyane ibihari hamicanyuma ni kintu badakunda cyane kihari nivyo urukike karavuga vyerekeye ingorane mpuzamakungu mu vyo kizizi ingwano zihari urabona nk'ivyo abanyamerika nk'ibi by'abashinwa ibi bya Européenne bari mu bindi bibazo nabo nyine biba hanze vyerekeye ingene biyumvira demokrasi ingene biyumvira amatora je navyo nyine byatumye abantu baba bafise umuvuduko ufasha Burundi umuvuduko kuyaga no Burundi bagenda basubiza akarenge inyuma Leandre mu murari za hemvo zituma ubwo buzima buzimba hano mu Burundi ubuzima ahanini nk'uko umuntu abibona muri rusangi ubuzima buzimba igihe umwimbu utaduze nk'uko abantu nabo bagwirirana hama ibyo rero nibyo mu bisanzwe indongozi zitegerezwa gukora kugira umwimbu n'ibyo abantu bakeneye kugira babeho uhure n'uburyo abo bantu baronka kugira bashobore kubaho ni ukuvuga rero ibyo byose rero biterwa n'iki kugira ntidushobore kwekiribura uwo mwimbu hamwe n'ibikenewe ni ukubera ubwa mbere hari intwaro itabereye kubera uca usanga abantu
bakora ibyo badashoboye. Shatse kuvuga ngo umuntu ntaba ari mu kibanza akwiriye, hama ugasanga ikindi ni ingene dutunganya ubwo buryo buba buhari, no kuvuga aho turungika uburyo dusanzwe dufise kugira tugwize umwimbu, ugasanga turungika hadakenewe canke tuburungitse ahakenewe ugasanga ntibikoze nk'uko byategerezwa gukora. Ikindi kigaruka nyene ku basanzwe bakora ibyo bintu, ugasanga ni ba bantu batajana n'ibihe, tukaguma muri ya ngeso ya kera yuko udashaka kwiyumvira kurondera ibikoresho bishasha bijanye n'ibihe. Urabona nk'ubu iyo bariko baravuga nk'ibi byo gutoza amakori bijanye no gukoresha ubumashini, ariko ugaca usanga ubwo bumashini bukeneye internet, hama ugaca usanga mu Burundi internet ntikora neza. Uruva nk'abajejwe ibyo bintu bya internet bategerezwa kugura ico gisata ca obere cinjiza ayo mahera neza zikoresheje ubwo bumashini. Ubu unyura ashobora kugenda ugasanga umuntu adandaza arahagaze kubera ata internet afise, umukiriya akaca agenda canke akarindira. Ibyo byose n'umwanya uri kuratakara. Ushaka kuvuga yuko habaho ugusamara kwa bamwe n'abandi baba bajejwe ibyo bajejwe. Cyane cyane hariho ibisata dufata minenegwe mugabo usanga bifise uruhara runini mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu. Urabona umuntu yakoze hageze ko adandaza agaca hagarika kudandaza kubera adafise internet. Babandi rero bajejwe kijya gisata ca internet mu gihugu ntibabona yuko nk'abo bantu ibintu bibagora. Ikindi nagomba kuvuga kandi gikomeye cyane ni ibintu byo gukaririza ubwenge abakozi. Kuraraba naho baza mu masosiyete menshi ikintu cyitwa plan de formation ni ikintu kidafise agaciro, kandi ari ibintu bikomeye gose, ari byo bituma abo bakozi bashobora kwiyumvira ubuhinga bushasha bwo kugira umwimbo wongerekane. Gutyo umwimbo wongerekanye akazi gaca gatera kaje imbere, akazi abakozi baca bakizera kuko yaravuga bati ejo nzotera imbere, ko nta mukozi ahari yabona umwimbo utaboneka ashobora kwizera aho hantu akumavuga ati nejo ndagenda. Urumva rero ni ibintu byinshi biza na cyane cyane bihagaze ku ntwari bereye. Hamuza Venaburi kuke yavuze ati iyo hariho ingorane no kumenya guhangana nazo, mubona bikunda yuko abarundi muravye ingene ubu babayeho bashobora guhangana n'ivyo bibazo. Biragoye mugabo urumva nkuko yabivuze, hajya umuntu uko aremye ikintu kije aragerageza akaba muri cyo. Mugabo ibyo none karavyo ntibibura. Nico gituma haca haba ibi bintu byose turiko turabona. Diomede birakunda ko abarundi bashobora guhangana n'ivyo bibazo byose. Reka no barikora hangana. Barikora hangana ico umuntu yovuga ibi bibazo by'ubutunzi si ibintu bijubuye bimaze imyaka 5 canke 6 vyamye bihari. Ariko iyo niyo bavuze iterambere hajya niyo bavuze ngo igihugu giteye imbere baba giteye imbere ugereranije n'ikindi. Tuvuga ko Burundi buteye inyuma ugereranije n'u Rwanda, ugereranije na Tanzania, ugereranije na Kenya. Sivuga ko Burundi babupfuye canke abarundi babapfuye. Niyo bavuze umuryango uteye imbere babagereranije imiryango ibiri ujya mu bana afise inka 3 wo ukaba ufise ubusa. Undi akafite niko gutera imbere nico bisigura. Rero ikiboneka harimo gusamara uca kutabimenya kutabikora neza kugira dushike muri iryo terambere turimo. Rero ivyo guhangana ni binyene turimo guhangana no kuvuga gute no kuvuga yuko
warufungura gatatu ufungura kabiri cyangwa ufungura rimwe guhangana no kuvuga gute wahurugura impuzu rimwe mu mwaka ugura mu myaka 3 akuvuha ucugira ibiro 62 guhangana rero n'ivyo byose bituma umuntu abandanya agenda ariko ico nama nibaza gikomeye abantu bakwiye kumenyera ubukene bateza kugerageza kubuvamwo ibintu bigezweho bakabimenya na cyane tuvuze tuti umuntu wese ahembwe amafaranga atuma afungura kabiri ku munsi ibintu bakavyumva ko ari ubuzima busanzwe hanyuma tuvuze tuti umuntu aronka amafaranga y'ukurira amafaranga y'umunyeshuri yiga umwana wiwe iyakora ari umudandaza nawe nyene yunguke ashobore gutegekaniriza kazoza umwana wiwe no kuvuga ikintu nkuko ngatuza kuvuga kumbure mu vyokogwa ikitwe tuvuga yuko ubushobozi bw'umunyagihugu bugenda buragabanuka muri ivyo twise inflation leta iteza kubifatira koko ikabitorera inyishu ku buryo muri budget projection ya inflation yo gutagaciro cyangwa kuduza ibiciro byuba nk'ibintu bigenda biragabanuka ku buryo byogaruka ku 15 12 ko biri kure cyane nakubwiye ko mu bindi bihugu usanga ari 3 ni karenga aha dufate nk'ubihugu biteye imbere by'Iburaya ni 3 tuza gusigura ibi yuko bigaruka twinga biragoye 3 nitwabivuga ubuye mugani baza ko muri ya vision bavuga biteza kugaruka cyane bikaja ku 10 9 20 ivyo n'ibintu byihuta cyane hari ibibazo byo kugwa byinshi byutuma abarundi bashaka guhangana n'igihe bokumva yuko ibintu byankenerwa nk'ibi vy'igitoro bishoboka kuko urabona nk'ubuye ubwiye abantu kw'igitoro ari 4,000 hama ntukizane ukazubona impande bari kwagurisha 10,000 ku litiro urumva hari ibintu ro abantu badakwiye kuza baramenyera bavuga ngo no guhangana no kubitorera inyishu ivyo navyo mu nteguro zikogwa nk'ubuye muri mabije nuko kumbure atari cyo kiganiro cyo no munsi urabona usanga nk'ubu ba prevoya ko bazosaba ideni rirenga 80 kwijana no kuvuga 400 miliyari no kuvuga plus de 400 miliyari yo ideni ntiriko ririshugwa urumva iyo mvuze ideni abantu no kumva ko uvuze igihugu cyafashe ideni ko ritariko rishugwa no kuvuga ko bya biganiro vya Banque Mondiale byo gufasha Burundi kugira ngo ideni kuri 3 kwijana bacaje gusaba ideni ku ncuro 15 kwijana canke 14 kwijana ko to directeur kuri 10% no kuvuga 15 wari kuronka ideni rya 3 kwijana kandi mu myaka 25 20 urumva ni byinshi umuntu avuga ati bohangana gute hari guhangana n'ibintu bitari bikenewe nk'ivyo byuko marché parallèle bya berbe leta yabitorera inyishu byabikijije byinshi nk'ivyo bya karibira bibikijije byinshi abantu bagahanganwa kumbure ingene amafaranga yogira agaciro kuko ikibazo suko umufonctionnaire no munsi ayembwe 150 nta kibazo cyari kirimwo canke 500 canke 1 miliyoni ikibazo nuko amafaranga atacagenda ngo gure ku isoko kuko niyo bavuze amadolari iga amadolari muri Amerika nuko kwa frambu nuko ko amafaranga y'igihugu cy'ubunyamerika cy'abanyamerika mugabo kari amafaranga ngereranyo canke monnaie de référence nivyo rero ari byo uvuga uti none turiko duhangana nibi bintu kubera iki ariko nk'ivyo yuko hari covid nk'ibi yuko abashangement climatique n'ibintu bitavana n'ababeko baratunganya igihugu bari ibintu bijuku rero abantu gutandukanya igihe umuntu aza guhangana n'igihe atohangana na cyane yuko tuvuga ko turi mu mbono kazoza bikaba koko ibikorwa bituja aho nyene twivuze ko hirya no hino abanyagihugu usanga bidoga bakavuga bati ubuzima burazimvye ubuzima buragoye hamwe mwe batera kama kahe kingene bashobora kwitwara muri bino bihe ndeka mu ngondere subire kuri ryo jambo ryo guhangana n'ibibazo guhangana n'ibibazo usanga ngo kubibamwo biratandukanye kuhangana n'ibibazo kuvuga ati nabo kundi bivamwe mu byo wokora bije mutosura kubingorane n'igiki tuba twarimye ku bwinshi tukimbura ibigori bikaba byinshi berege bikaba byinshi twese tukagenda tukumvuye muhamagaro tuko turahangana najya kibazo cy'ubuzima buzimvye najya kibazo cy'inzara ukavuga ikindi cya kabiri ibyo bike biriho bikoreshwe neza
ni guhangana navyo aya madevize ariko ravuga nayabonetse aravuga ati barashaka kusanga bagayaja mu itagira kamaro ibyo tukabicungira neza yuko byukure aya mafaranga mbuza makungu ahawe umuntu agakoreshwa cyangwa kije ku neza y'igihugu kineza y'abanyagihugu bose ndiko guhangana nyene yamakandi cyakabiri ko guhangana uwo nonya agakora ibitari byo akashengezwa akacibwa urubanza akanasubiza kuko tubona mukuru gwa bivuze niko guhangana n'ibibazo ko tubivemwo iki cyanyuma no vuga ni cerekeye cyo cy'imigenderanire nico cy'amadeni yo hanze nibaze ko ibyo byose ndavuga ni cyese vuga ngabuhinga mugabo ng'umuntu akurikirana ivy'igihugu n'ibindi nabo nabari abo bafasha gibatera mananiza igihugu ibyo ne tubideha bagashaka gutegeka n'ibintu byotuma imico n'akaranga kawe katituka cyangwa ay kubaka abene igihugu kabaza kibije kuba cyanishamwe byose turazi ko video bashaka gufata bakagutegeka n'amananiza ubona ko byukuri atacaje gufasha nibaza ko rero byukuri ikintu gihambaye nuko abarundi bavuga ati tugwanire ishaka ryacu wa wundi yavuga ati ijana rijyaga murindi babonye kuri ku murindi wo kwiteza imbere byukuri baza kwegera Diomede yavuze ati hariho ibyo usanga ubona yuko abanyagihugu batabira kwiye guhangana navyo ahubwo leta ibikwiye guca ibitorera inyishu vuba bwango mwebwe vyobazwa nde ivyo bijanye nuko abanyagihugu bamwe bavuga yuko bari mu buzima buzimvye ndakwiye kubibazwa nibaza yuko kuko tubizi kandi ariko biteza kuba inzego z'igihugu zihari ziba zaciwe mu batora aya matora rero kenshi basigura bemera n'abene igihugu bazobakorera mu mwanya rero ibi bintu bitagenze kuko abanyagihugu bavyiteze ubibazwa ni wa wundi yahawe amabanga n'abene igihugu ivyo ni ibintu bizwi niyo ya leta iriho iriko rateze imbere igihugu bisigura rero uti rero iyo leta nayo yerekanye ishaka ico bikura ku barundi nabo iryo shaka baca barishigikira ndibaca barigwanya no kugenda kuri cafuza nguko bamwe babigira bigatuma na wa wundi gusa gushigikira acika ingokora cyaga kaburagizwa no ufite akarero gakomeye kejo bundi ujya mu wundi aje katika kaze na muntu aba ndo bajeje katika mu nama ya Afrika jeje katika n'abene gihugu baheruka nka ku Burundi bagiye batanze raporo kuko babo basaze ibintu bimeze baranashima intambwe bwaje mu ndibere hariya hiya tarika nuga avuga ibintu byo tuma no wundi yarafite ikizere ku Burundi nawo mudana acacika ingokora nivyo tuvuga tute rero leta irabazwa imigambi ikorakora uyavuze ati imona kazoza ijeho nishaka leta bayerekanye uko vuma shaka gukora abarundi aha ibashikana aha iyo ico tuvote umurundi wese kuko babivuga ati imona kazo ihere mu rugo gwawe wenyine bwambe na mbere ko wibaza ko leta zo ikora leta itange ntumbero ikatanga intumbero ikarafasha amamwene gihugu nawo yandi mbere kabagwiwe akashira bisigura yuko rero leta ni twebwe leta tweretse inzira turayibuga niko kutuvuga avuye bwa mbere urugwaruka ruko rurahimba wenyine ubutunzi rugataga kazi ni kwa kuhanga niko turava muri bya bibazo mumva ko byukuri leta ni kimwe kutwereka intumbero leta ni cijejwe leta nito tuzakuca twishikikiza ibikogwa n'umutima gukunda igihugu tutange yanzira ko turatega imiteko no kujuragiza maze ko twese turi hamwe twakurira ku mugozi umwe mwese kuja ashoboye ndacobuza yuko twateye intambwe mu iterambere ko yavuze ko iterambere ni gutera imbere kuko usaga byukuri twese tumagiriranire naho ubundi bwo umwene gihugu wewe nguko nambivuze na kare mu kigani umwene gihugu byukuri n'umuntu abarirwa kumva urabona ngaba bani ko bari mu mashirahamwe bari kura kumihana ibigano mu turonga ari byinshi ujya mu gambe mu miranga abandi abawugiyemwo toma tubone ngene bonyene bashingira intahe aho bagejeje mumva ko rero leta ikurakora icyo bikeneye kwitera indege si kwitega imitego ni kuregura je kuva nkura ngabo sindi muto amafaranga y'agaciro muri banki y'igihugu icyo bita abavunjaye namwe ndabumva kuva ngifite n'imyaka 10 nakuze ndabumva kuri muri gisagara cya Bujumbura avukiye mu bwiza muri gisagara cyose ni cabuza yuko igihugu gitera imbere mwe usanga ko byishwe nico navuze yazi warebere ni kuvuga iki ni gukurikirana abarundi twindura ingendo usavye utingeneye amahera nje gutora iki gikore kifashe cyagine wavuze wawundi atawuda mu yakakarusha mu bindi akurikiranwe ahantu kandi asubize wawundi bahaye amabanga yuko gukorera abarundi
kujya twere mama ivuga inogoza ati uri umusuko bene igihugu amenye ko aje gukorera bene igihugu ndaje bate ndaronsa aho nicara nze gutunga ndunganirwe nivyo bikenewe ko tubarundi twese reka tukaziga ijisho ndagira n'umashaka gufata ivy'igihugu avyite vyiwe buteza imbere hanyuma namwebwe abamenyesha makuru mugafasha mukwedura ngende no kuduma kuru tubaze umuhinga mu bijanye n'ubutunzi hamuza ati leta iratanga intumbero kandi abanyagihugu nabo nabantu bumva babwiye bashoboye gukurikiza intumbero nk'umuhinga vyankirahe hamuza karavuga ibintu nyene agira ati vyogenda uku ubona ko bivuga nyene nk'uri karatera inkuru kuri kara ariko yavuze yuko atari umuhinga ivyo byobaza abahinga bazi gusesangura neza ivy'ubutunzi urabona ko avuga ati ibintu abantu ntibamenye ingene babigenza bononye bahanwe nivyo ico umuntu yovuga vyankira hehe n'inyungu bwite z'umuntu muvuze abantu muba mushatse kuvuga abandi igihugu gizwe n'inzego zine uvuga le pouvoir exécutif kuvuga ko umukuru w'ubushika hasi ku mukuru mutumba igihugu kiragizwe n'abashinga amateka baje kugenzura ibikorwa vya leta zihanahana zi complémentaire umukuru w'igihugu arakunda gutanga intumbero kavuga yuko ari by'ubutunzi mugabo akaca bako hasi bamugora nkaha urazi ko nk'ivyo vyikawana ko ndavuga duhere ku mwimbu urabona ko avuga ati aba bantu bikawa baratwaye ubutunzi bwa bene gihugu ikiro nticigeze kiduka icayi niko nyene twavuze ko umungorane za mbere zituma ubuzima buzimvye ari ivyo byo kutagwiza umwimbu mu vyerekeye gufungura mu vyerekeye kubaho urabona ko hama basaba ivyo bifungurwa bakaba baragwiriye ugereranije ngene ibintu bigenda mu gutegekanya hari uri gusamara kuvyerekeye abasanzwe bafasha umukuru w'igihugu ikindi cabuze je mbona nivyo nyene vy'inzego zidakora ivyo ziba zijejwe nk'ubu mvuze ko bashinga amateka batowe muri no kampanye warabonye ko bavuga ngo tuzokubaka amabarabara ngo tuzogira barazi ko atari navyo bagejejwe ivyo byo kubaka n'abasitanteri mizi ya kampanye zagiye urumva ubwira abantu ngo tuzogira iki abashinga amateka bajejwe kuraba ko amategeko akurikizwa hanyuma abakaraba yuko kandi amategeko cane atari gukwizwa gusa ari amategeko azafisa karusho kubene gihugu ahano raba murandaba yo bavuze ubuzima buzimvye sindabona nka mushinga amateka zakavuga ati ibi bintu abantu bagendana ubumuga raba barafise ingorane tuvuze muri byo buzima buzejwe abasaza aba retraité sindabona bavuga bati bya bindi nyakuba umukuru w'igihugu mwavuga ko umuntu azofata umushahara yaherukira ko yagiye mu busaza bigeze hehe ntibakora caki bya bikorwa nariko ndavuga babajejwe ahantu vuga muze muri izo nzego nyene nk'abacamanza umukuru w'igihugu yamarika bidogera amafaranga yibwe akavuga ati urugomero rwa ntuzego ku mpanda ntibatubwira ko yagarutse ahaye twovuga nk'ibyo bavuga nk'abijya vya ubuha bavuga ati byagenze nabi urabona abacamanza babikora bigura intege rero ibyuko rero abantu bataramenya ko umwimbo ari ikintu gikomeye murabona umwimbo iyo tuko turavuga murabona nk'ibi vy'amaminere umukuru w'igihugu aravuga yuko birimwe amanyanga menshi kandi nivyo biduza umwimbo rero ntimurondera ahandi n'abantu umukuru w'igihugu ateza gufata ingingo yo kuvubikira bamwe mu kirundi sinzi ko ari ikindi ciza mwa kuvubikira n'inka ibiri kironka hagirayo nk'ubwira kabiri canke ukabanza ukayikumira gato utirindira ndeteshe leta umukuru w'igihugu arakwiye gukumira canke kuvubikira abantu bamwe bamukorera nabi na cane amafaranga akaja mu kwiza umwimbo jewe nk'ubu ndatangara mbonye nivyo uyu mwaka baragerageje nk'ubu bije batoye abashinga amateka nariko ndavuga yuko
bashizemwa ko bazorondera amafaranga hanze amafaranga batabona iyo azova angana miliyaridi amajana 4 n'amafaranga bategekanije ko azosaba ideni iryo deni bazorisaba kuri 15%. 15% utarishe ucushira ko kumwa kwa na cumule ya intérêt. Urumva nako ndavuga bibananira gute ibikorwa byo gukorwa umva agiye gusaba ideni ariko aho guhindura amategeko meza kugira baronke ideni muri Banque Mondiale canke Banque Africaine de Développement barironke kuri 3% baciye bavuga ko bazoyakura haye bakoresheje ganonzeye 15% 14% bijya by'amabondo trésor. Umva nk'ico kintu abashinga amateka bate murabona nko mu Faransa ubu ya mareta gumahindagurika banka ba ministre ba mbere kubazana bijirimwe amadeni umuryango canke ishira hamwe canke igihugu cemeye gufata amadeni gihereza mu kutaronka irindi deni n'umuntu usanzwe afashe ideni ataririshe ugiye mu kabare fata kararo gasanzwe abandi bakunda kabare ntibasubira kugopesha batagopesha rero bikugoye ntaho subira kuja rero tusabwira ingendo yo gufata ibihari tukabikoresha neza hanyuma byo tutararonka kumbure kuri bibazo byagiye birabaho vya politike bikabananya ikindi kitavugwa cyane muri ibi by'ubutunzi ningene ivya demokrasi ningene ibiye vya droit de l'homme by'agatakazi na muntu ingene abantu babibona amzare karavuga ati hari abantu bagenda bakavuga ko igihugu ari nyabagendwa ati hari uwa droit de l'homme yabivuze muri hariya muri Afrika muri Union Africaine ivyo byose nibibazo bituma koko akabuze niyo cooperation aha ndakunda ariko ndavuga yuko igihugu cy'u Burundi si bishasha mu 2005 gushika mu 2012 ubiravye kuko ndiko ndabivuga byarateye imbere kubera hariho ivyo biganiro abantu batahora bavugana batavuga rumwe Hamza yavuze ko hari gihe usanga hari abasaba amananiza ugasanga amananiza urayaraba ukavuga uti amananiza yo asinda yemeye mukabi n'abantu abantu hajya va kuvuga n'abantu bavye yego medemede mura hari utwigoro mubona leta ikora kugira ngo byonye bitore inyisho ego twigoro turahari ngani dukeye ugeranije nibazo by'ubuzima buzimvye muri iki gihugu utwigoro twa mbere hari amategeko ni ntegekanyo ziriko ziraba nk'ibi vya vision 2040 2060 urabona ko muri aya mapiri yavuga ko ari ugushaka kwa leta ukabonamo ko bavuga ko bazogabanya les inégalités mugabo ngaho n'ama intention byo bita la vision la vision sans action ni rêve niko abahinga bakunda kuvuga biri mu nyandiko gusa hanyuma hari utwigoro ubona ko umukuru w'igihugu rimwe agakarira bamwe ukabona ko hari akantu kariko kara biratera imbere mugabo igihugu cy'u Burundi aho kiri bisaba ingufu za bose Leandre hari utwigoro mubona leta iri kwirakora kugira ngo bimwe mwavuga by'agashahara gato ku bakozi gatuma batashobora gukwiza amezi abiri bimwe mwavuga by'umwimbu mubona hari utwigoro leta iri kwirakora kugira ngo bitore inyisho utwigoro turahari turaboneka kuko twe turabye amajambo avugwa n'abategetsi bo hejuru turabye ingene baguma bahindura abantu ibyo byose biri mu bintu tubona yo kumenga bariko bararondera ko ibintu byohinduka kuko hajya ibintu byose bikorwa n'abantu nkuko aba turi kumwe bose bamwe babivuga twebwe abarundi umwe wese ahari yokora ibikenewe ibi tuvuga ngo biturire byakigwa na twebwe bigatangwa na twebwe ibi by'ubusuma n'abarundi babikora ibi by'ukonona itunga ry'igihugu ukarikoresha ibitari iby'akazi n'abarundi babikora twebwe turatuvuga tuti uko kuntu umukuru w'igihugu aguma avuga tukabona kandi ko anahindura n'abantu afise icyo yabagirije akazana abashasha kumbe bagasogira bya bindi tuvuga tuti ariko ararondeza azotinda shika kuba kozi nyene bintungane bashobora gukora twigoro naho tuhari ntaco turashobora gushika ko kiboneka gishobora gufasha gutora inyisho nitwovuga ko kiraboneka kubera tubibonera ku kibuga
tuzobibonera ku kibuga ariko turizera yuko turi mu gihugu kimwe abarundi kandi bashoboye gukora leta iri kwirakoragira Ego shimire bagenzanje bose batabideha ko twigoro duhari sagashwa rumuri turahari cyambere ya mbere coco niko bafati mwera uvuga kwira hose umaze kubona ngene mukuru w'igihugu n'ubwiwe ahaguruka akatuma ku rutoki kera barundi ko bavuga ngo women jisho mugaro wamna mukuru wahagurutse akubaka kuvuga hariko arambere ariko aragenda bitagenda akubaka kuvuga n'abantu babaduma ku rutoki abamwe akababogoza ku mugaragaro bice bugwana muri decret y'umukuru w'igihugu n'ibintu bidasanzwe bya ku mukuru w'igihugu ikindi cya kabiri naco murabona ko hari guhimiriza iko twova mu burimyi bwo kubaho ku munsi twari muri bwo guza turashora ngibi bavuga by'amavoka bati tukagira imigambi kurabagene nivoka yoba igitegwa kizana kishogwa hanze kikazana amadevize mumva ko ari ikintu n'utwigo turakogwa ibintu nguko muhinga yatanze akaroro yabivuze ko bikawa murabona ko hari imigambi myinshi yo guteza imbere itega cikawa mbere no kuyishora amwe leta y'ine byifatira amaboko mwarabibonye nje ubundi amakonterere yagiye atari kutaje guca muri zanzira zirunyabi batamutanga ikora home utoso ni twigoro tutabone governance economique tukogarukana inzira nziza kora by'igihugu nyene mu China imbaze ko mbona byumvise nayo biko baragenda uko nyene nibi byo kurondera ngene umwimbo wabene gihugu utopfa busa by'ibigori leta tarabingene yibagurira utoso ni twigoro turabona ko narashimye umuntu yataze cyumvira ati uko bari ko barahimiriza amavoka rero kugira ngo amavoka agira agaciro nayo nigire politike yuko ibe mu bindi biterwa bitwa byo gushora ngakuya tuzi ko akaba kameze ibyo byose ibintu ubona ko by'ukuri bizotuma bizana koyoko kindi naco twigoro turiho mwari muvuse mukuru gushikanganya mbere yavuze ati ndazoza kuhabwa umwavu aterekanye baciye imikobeko niko ngukura unazi ko nawe uri magute ingikure kagenda wamwe butugenda byose ndijereka ko by'ukuri leta ifite ishaka yuko ikintu cyo ejo hoba heza ibintu bikahinduka icyo bikora rero ndatwega bene gihugu tusikore twa leta nibande baca badushigikiza ni twebwe tudushikiza mu kwifata neza ugwambira mbere ho kandi ibyo kudomo ku rutoki narashimye ingendo y'abene bigo byo baja umuyange bage kubogoza umukuru mutumba wabo urabako bahaguruse baraduma ku rutoki byani ibintu abene ko ntibashaka kwemera ko kuko mukuru gamba bivuga ati nimwemere ko abantu baburi no mubona Ego mereka twise yuko ikiganiro ari inkuru y'imva aho tuganira ku bijanye n'ingene ubutunzi n'imibano vyifashe muri kino gihe hano mu Burundi mbere yuko dusozera Hamza mubona rero hakwiye gukorwa kugira ngo ubwo butunzi bushobore kunagukwa maze abanyagihugu bave muri ubwo buzima muhinga bitweretse imvo n'inzira nta bindi bikenewe ni kuzirikane imvo zireho ishaka rya politiki rehari icyo ikenewe rero ni kimwe gusa nuko wa mbere aba intwari ibereye mu buzima bwa leta cya kabiri nako nuko ufiza amabanga leta wese atayita ko ari kwiwe imeko ari asonere abene gihugu n'igihugu nibaze ko kandi gica gatatu twohereza ko nuko by'ukuri mu gushinga amabanga abantu bo kwitonda bakashishoza kaza karaba ko abantu kandi umuntu ndakugwaza abarundi ni benshi abafise ubumenyi ni benshi baze barapima bapime utiriganye ndakumugwaza bamurindira gwarabe none vyishe bazo mukuraho barihindura kirikare ko iyo ngendo ikaruse mu gihugu murazokora yubara usanga by'ukuri bagugenya amabanga ati nerekana ico maze ariko mfate nerekane ko nanje ndosaho ndira so sanga ibintu byose bihindutse Ego mere yandre muri Kosibu namwe mubonaho kubiki ikiganiro bisanzwe kiri ku butunzi kintu ca mbere cyo kogwa no kugwiza ubuzi bubereye uko bugwiza rero no kumenya neza yuko ahantu akazi mu kugira ukaronke ugakore ukavemwo atantwari bereye hari menya neza yuko atabutungane kuri bose wabuhari kandi uri kuratera ingorane muri ico gihe rero kugira bishoboke nkuko abandi bama babivuga je ndabona ko ubutunzi Burundi butunze uko Burundi burafise abantu Burundi burafise igihugu gifise amaminere Burundi barerekanye uko hariho capacité de mobilisation des fonds kuvuga barerekanye neza yuko bashobora kuronka uburyo
mu kugira bashobore gukora ibikorwa. Ayo maherera abonetse nibayashire muri iyo nzira yo kugwiza ubuzi bubereye. Kosibu yama yandika umukuru w'igihugu imwereka ingorane zijanye n'akazi. Muri ico gihe rero ikintu ca mbere gikenewe nibagerageze abo bantu bose babandikira berekana icokorwa babegere, kuko hagiye umuntu yanditse hari ico gwita kwandika no kutahura ivyanditswe. Ariko nk'ubu kubona Kosibu uko habaye umunsi mukuru w'abakozi mbere no hagati mu mwaka barandikira umukuru w'igihugu ivyokorwa, ariko gacu usanga ntatumiye abaserukira abo bakozi kugira ababaza ati ibintu mwanditse muratwobishira mu ngiro gute. Ico ni kibazo. Ariho rero hahandi tugaruka tuvuga tuti ibiganiro ntibikenewe no hanze gusa, no mu gihugu hagati haracari agahaza. Igihe bariko barategura aya mahera akoreshwa nibegere abo bantu bose bafise mu ruhara, kuko ibi bintu byose bikorwa no kugira haboneka akazi kabereye mu gihugu. Igihe rero bibagiye abafise mu ruhara muri ivyo biganiro uca usanga bariko barakora ibintu kenshi bitajanye n'ukuri kuhari. Nico gituma rero akazi kabereye gace kayigorera n'amategeko meza. Ego Diomede namwe mbona hakwiye gukorwa iki? Umuntu avuze byo kugwa mufatira ku bintu bimwe natanguye imvuga kuva dutangura kino kuganiro. Ubwa mbere hoho nkuko na Leandric abivuga no kugwiza umwimbo muri vya bisata twavuga ikawa, icayi, binyere, vy'amavoka n'ibindi. Societe zose zikora umwimbu abaye ama societe ya leta kintu cyose gikora bakavuga bati turi 30% ubu dushike kwijana, kuvuga ati amatoni 200 tw'ikawa ubu dushike ku matoni 30, akabibiharuro umuntu akamenya ko atwaye utebe hazogwiza umwimbu kabije gatatu mu myaka ine. Utwaye usibu sinzi ko kiriho ubu yese nitwa usibu odeka ikavuga ati tuzorima ibiti ibihumbi 2 tuzokongera kabije gatatu. Ko ikibazo ngaha nukumenya iyo umuntu bamuhaye ishira hamwe avuye hajahi usanga no twariho twarasubiye inyuma. Aho rero nshatse kuvuga kuvyereka kugwiza umwimbu muri rusangi. Ca kabiri nivyerekeye mwamye mvuga vy'amafaranga, niyo umwimbu wabonetse ajya amafaranga abonetse les devises canke na amafaranga avuye mu mayempo n'amatax y'amarundi vy'amadovize n'amafaranga babikora gute? Ivyo bita analyse macroéconomique. Bati amafaranga ivyo ibiri prioritaire nibi bituza umwimbu bakaba babizi, umutegetsi wese akaba bizi, ber bikabizi no akabizi, kuko hari ukureka abantu bagasamara bakijajara bagakoresha amafaranga umengana na amafaranga aye y'umunzi yiwabo yaba papa wabo je ba mama wabo, ntamenye ko amafaranga avuye ku mwene gihugu yanyoye ikiyeri, yanyoye fanta, yaguze ikaye, hanyuma ivyo bikaja mu ngendo ya misi yose na cyane cyane ivy'amafaranga y'agaciro. Ikindi ca gatatu gikomeye cyane leta iteza kujako ikibazo ca coopération internationale n'abasanzwe bari bafashe Burundi na cyane cyane ifatiye kuri amasekter Burundi butishoboje. Mona nk'ivya kibazo c'amatara n'ikibazo c'akananira abahinga, kandi nivyo bitumye byose bimwe twavuga vya inflation bica bibi. Ikibazo ca karubira byarabaye akarimara abahinga. Ni kuvuga umukuru w'ugo arafise gushaka, ariko urabona ko la stratégie yo kubishikako bimwe niko ndavuga la coopération internationale y'imigenderanire y'ibihugu n'abasanzwe bafasha Burundi, ivyo bintu bakwiye kuvyicarira bakavuga bati mbega dukeneye amahera ngahe tuyasaba he, na cyane cyane bakagabanya ajya madeni intérieur iyo ngaha bijyane ko ndavuga mu bideni uvuze kuzogira uyu mwaka ufashe ko amafaranga menshi azoja muri le fonctionnement ko 50% y'amafaranga Burundi butoza bugenda mu bibazo byo guhemba abakozi. Ntibija mu bikorwa vya remezo mu by'amabarabara mu by'imiyaga nkuba, bimwe hôpitaux nuvuga urubona ko bari mu kugabanya ivyo bintu. Urabona ko no muri budget murabona ko hari inzigo b'amafaranga menshi
zitari zizi uganije n'izindi ugasanga nk'uburimyi ubusanga amafaranga make cyane n'ayari ugasanga bavuze ko azoja mu gisata ca engrais organique ugasanga niyo menshi cyane ugasanga nayo nyine harimo gahatsi naho biba bikenewe rero hari ico kibazo ikindi twahurije ko cyane cyane ababishoboye no kuvubikira batabishoboye bagume basoma ntibagume barindira ngo bahe abakamyo batunze inka barabizi hari amata bita marindira uravubikira uhejeje gukama ya mbere ubonye aguma inyana iguma ishaka konka abantu baguma bonka batazanye batagaburiye cyane batayaye turuto niyo bavubikire baraba abandi barabe babageze kuko ibiharuro buje mbona byerekana ko abantu benshi bagotomera batariko baragweza umwimbo kugira byoshika babishitse niko nibaza murakoze cyane na hano rero ikiganiro inkuru y'imvaho twariko turabashikiriza giciye kigarukira mu kiganiro cacu cuno munsi mwumvise ko twariko tugana ku bijanye n'ingene igihugu c'u Burundi cifashe mu bijanye n'ubutunzi n'imibano muri kino gihe ikibazo nyamukuru gikora ku banyagihugu bose nubwo hirya no hino mu banyagihugu twumva bidoga bavuga ko ubuzima butoroshe kuko bibonekeza iduga ry'ibiciro ku bitari bike vya nkenerwa bikunyurwa nuko ifaranga ry'u Burundi iriguma ritakaza agaciro cyane ngombwa rero yuko duce hirya no hino ico kibazo tukarabira hamwe uko ubutunzi n'imibano byifashe muri kino gihe imvo nyamukuru zituma havugwa ko ubutunzi butifashe neza bigatuma ubuzima butoroha mu banyagihugu hamwe rero nico kugira ngo umuti w'ivyo bibazo uboneke twari kumwe n'abatumire batandukanye Diomede Ninteretse umuhinga mu bijanye n'ubutunzi tubashimire cyane ko mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu twizere ko twasura kubatumira muzo twitaba yego mwakoze kudutumira yego meye twari kumwe kandi na Leandre Ndayizeye hajejwe ivyigwa n'ubushakashatsi mu runani mpuzamasendica y'abakozi Kosibu namwe tubashimire cyane ko mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu mwakoze cyane namwe murakoze rwose hanyuma mudutumiye tuzoza yego meye twari kumwe kandi na Hamza Vena burikukiye avugira runani rw'amashirahamwe adarani ibyicaro bya politike Piske Burundi namwe tubashimire cyane ko mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu murakoze cyane tubashimiye kandi turashimira abo twayaze n'abatumvije bose Yego twabivuze mu ntango yuko twari twifuje kuba kumwe n'abaserukira leta ari ku mvugizi wa leta Jean Menionzima akaba atashoboye kuronka kanya kuko yafatiriwe n'amabanga y'akazi kiwe ka misi yose iganiro mwariko mwijizwa na Christine Kamikazi Jean Baptiste Hatungimana niwe ko aratuma amajwi abashikira Leon Masengo niwe yaragihagarariye abandanye mukurikira ibiganiro bya Radio Bonesha FM murakoze